Turagwahaye kaze kuri kwiza 90 TV, turagwahaye kaze mu biganiro byacu, turagwahaye kaze kuri uyu munsi. Twizera yuko muko muradukurikirana kuri Facebook Live na YouTube. Tugusabira ugire share kugira ngo ibiganiro bya kwiza 90 TV bande kwashikira bitagoranye. Kuri uno mwanya turafise umushitsi hano muri studio kuri kwiza 90 TV. Turafise umushitsi yatugendereye kuri uno munsi. Uwo mushitsi umwanya atari vuga akazina. Reka tubande ducishemwo aka break gatoyi cyane hanyuma tuce tugaruka hano muri studio. Turagwahaye kaze kandi kuri kwiza 90 TV. Tubibutse yuko kwiza 90 TV ari studio ishobora gukanira ko ugwaruka kugira ngo bashe kuganira ibintu n'ibindi kugira ngo ashobore gusabikanya impanuro zitandukanye. Eka umuntu amaze gutera imbere cankwe umuntu amaze kuronka icakora hagisabakanya n'abandi kugira ngo acigisha abandi. Kuri uno munsi rero turafite umushitsi kuri kwiza 90 TV. Kuri uno mwanya reka tumuhe akanya ashobore kwidondora. Turagwahaye kaze umushitsi wacu. Murakoze cyane kunyakira no kunyemvita hano kwizera 90 TV. I'm very happy to be here. Sinzi hano dukoresha Kirundi, Yongereza, Ikirundi. Yes. Okay. Ndi hasi. Akazina nitwa Ishimwe Grace. Nkaba mba muri Kentucky. Okay. Yes, mugabo. Well, nsankuri nk'umuhomeless ariko ndibaza turabiyaga. Avugisha cyo kore. Yeah. Okay, mwamaze kumwumva kabisa. Turi kumwe na Grace kabisa, akaba yavuye muri Kentucky, akaba yashitse hano kuri kwizera 90 TV. Akaba ariwe mutumire dufise hano kuri kwiza 90 TV kuri no munsi. Twamaze kumwumva ni Grace. Tugiye kumva byinshi bivuye kuri Grace. Mube hafi, mugire share, comment, subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitabe bibashikira bitagoye. Muramubona ni Grace. Tumufise hano kuri studio kwiza 90 TV. Murabona kabisa ni umukobwa mwiza cyane, murabona arabereye kabisa. Atwenze honyene ngira evan ni hatari. Okay, turabandanya kumuganira na Grace. Eka Grace tubananye kuganira na Grace. Grace turagwaye kaze kuri kwiza 90 TV. Twizere yuko kuva muri Kentucky gushika hano mwahaje amahoro. Murakoze ntabwo navuye muri Kentucky nje hano. Naje hano mvuye New Jersey. So, yes. Okay. Nta kibazo muraza kutubwira byinshi byatumye uva muri New Jersey gushika hano kuri kwiza 90 TV. Ariko turagwahaye kaze. Murashobora kubwira abari kwaradukurikirana mukoriki mufite imyaka ingahe muri make kugira ngo abari kwaradukurikirana badukurikire bakomenye neza. Ko ari ibibazo biri personnel. Baratubwira muratwishura ibishoboka hanyuma ibidashoboka nabyo nta kibazo barihangana. Imyaka ndashaje. Ndashaje ndi muri 20 Ninga. Okay, twabyumvise mengwina. Okay, mukoriki ibyo nkora right now, like ibyo nkora bimbeshaho bimpa mahera canke like ibyo yani akazi muri make musanze mukora. Akazi kambeshejeho ntwaza ikamyo. I'm a truck driver. Ikamyo? Yes. Tuvuze ikamyo, amakamyo aratandukanye. 18-wheeler. 18-wheeler. Yeah, zijyanye na truck nya truck. Okay. Mwamaze kumwumva kabisa ni Grace ari kuri kwiza 90 TV. Aravuze yuko afise imyaka 20 n'iyindi kubandanya ariko ntiyavuze gitigire neza ariko akaza akora. Aravuze yuko ari truck driver. None se kugira ngo ubo truck driver byagenze gute? Uri umukobwa ko tumenye ama truck driver makamya atwaza abagabo. Wewe byagenze gute kugira uyumvire kuba truck driver? Ni byinshi.
ibyatumye ngera kuri iyo ntambwe ariko ahanini novuga nagize abagenzi benshi batwaza amakamyo baranyosha so baranyoheje kabisa baranyereka ama paychecks zo baza baratahana mbona nyene zisa neza so kuko ni abo byari inshuro ya mbere nzenganye n'abantu ugasanga like mentor yabo ni amahera sikibazo niko bari bimereye so so finding out more information about it mbona ni ikintu nshoboye gukora for a short period of time of course ntabwo ari ibintu mpanga gukora imyaka yose ariko nabonye ni ikintu nshobora gukora igihe gito nabonye ari ikintu nshobora gukora igihe gitoya hanyuma nkabandanya n'ibindi ubuzima bufise ibintu byinshi byo gukora life has a lot to offer nabonye ari ikintu ciza nzobwira abana niyo nabyara turazi ibyo nyoko yahora akora ego kabisa mwamaze kumwumva ni Grace aravuze yuko ari umuntu atwaza ikamyo aravuga yuko kugira atango twaza ikamyo yabonye ama paycheck baronka meza hanyuma akavuga ati aha nanje hasi je naho hera iyi paycheck ndayikeneye yakunze amafaranga muri make eka kabisa gukunda amafaranga ni byiza kwaca umenya ukuntu yarondera ni byiza cyane twizere yuko wabigendeje neza biragenda neza none se ntabwo babumva uri kwatwaza ikamyo uri umukobwa tumenye itwaza ikamyo abagabo barebare usanga bafite n'uruda runini yarungana uko ntabwo wumva uri kwatwaza ikamyo no ntabwo ahubwo kuko nje mba ndi mu ikamyo nini nyene ndayitwara numva ndi fier ndaba burya buduga buto ndabuya dutamvuye impande ndagufyatura kabisa mukirwe avuga ati usumba uwundi agasumba kandi karakamira urumva utavuye mu nzira urafyatura ariko uzofyature neza cyateye nabi usanga mufyaturanye kabisa kandi ururuze runini I mean nubundi umuntu aragerageza kuba safe mwibarabara ni byiza gutwaza carefully gusa nyene amakamyo kenshi ajamwe abantu bihebye ego kabisa twamaze kubyumva ni Grace turi kumwe hano kuri Kwizera TV niwe tuko turaganira aravuga yuko niyo mwahora mwibarabara azogufyata kabisa umubonye ko bene ni Grace uze wigira inyuma niko avuze ariko kibaze ko karafina azotubabarira turaguhaye kaze urukura dukurikana kuri Kwizera TV ugire share kugira kiganiro gase karushikeza ko mwanya gicike kuri benshi ntibagiye subscribe abarundi benshi bagiye subscribe ntibamenya ivyo ari byo akubwira subscribe ni iki araraba video ariko ntagira subscribe ni kugenda hano haneze subscribe ugafyondaho kugira ngo ibigano byacu bikuraba adocha bibona dushize kigano adocha kibona okay Grace dusubiye inyuma gatoyi murubatse ufite umusheri bimeze gute kugira ngo abe kwaragukiga bakumenye jewe ndacari ku isoko uracari ku isoko uvuze ku isoko bisigura iki ndacari kuri market ndacari ko abafise abari interested bose nukuza ama application gender available sinzi nka kabisa Grace umukeneye Grace urumva yuko akiri ku isoko ndibaza araza kuduha kanamba kugira ngo abazamurondera adoshe kumuronka neza siko okay ukeneye akanamba kuri comment sip ukeneye akanamba agashire yandike kuri comment ati ndasabye namba ya Grace kugira ngo udoce bwenda neza tudocha tuyimushikiriza none se Grace turabona uri umwigeme mwiza uragororotse usa neza nicaye kintu washobora kuhanura abigeme bari hano muri Amerika kugira ngo bashoye kuronka big check ntiyoronka mu gutwaza amakamyo well icambere nobwira abantu ntimwiruka inyuma y'amahera kubera uko yaronka niko agenda so ntimukunda amahera mwumviriza ibyo mvuga ntimurabe ibyo nkora kubera iki none bumviza ibyo uvuga ariko ntibaraye ibyo ukora wewe wibaze yuko uri mu nzira mbi hariho ibyo nakoze mu buzima
ntohanura umwana wanje ngo abikore twese mu buzima umuntu arakora ama mistakes hanyuma akakiga akamwigisha I mean nta mwana wanje notuma kujya gutwaza ikamyo jewe kabisa numva yuko gutwaza ikamyo ari ikintu ciza cyane kuko kiguha paycheck niniya kandi umaze kuyitwaza ndibaza yuko atakandi kazi wo kuyumvira kuja gukora kuko ntiwo kwifuza gusubira inyuma ahubwo wifuza gutera uja imbere kubera iki none uvuga ko niba heavy umaze gukuramwo ubona bitari vyiza utobihanura abandi kugira bijemo I mean ikamyo vraiment yarampinduye kuko kare nk'akarorero kare nari umuntu nk'akarorero yikora nkambara utu make-up nkagerageza kwambara uduhuzu twiza n'ubu ndabona wagerageze vraiment nta make-up nambaye nta make-up wambaye n'impuzu nyene ntago nagiye guhindura so ntago kera wasanga nyene umwana w'umukobwa ari umuntu yifata rupfasoni kandi ni ibintu byiza singo byo kuvuga ati sinifata rupfasoni ariko hari ibintu nsigaye ntakeringa umuntu niyo mpanuye ikintu mvuga utangaburira niba utangaburira cyangwa ngo ndihira amabi uravuga nyene bigaherera ngaho ariko ntabwo ari ibintu byiza cyane cyane ku mwana w'umwigeme turabizi yuko kila muntu wese ni choice mu buzima akabona ikimugira akamaro kazima wacaguye gutwaza amakamyo ariko bikaba bikugiriye akamaro none se uravuze dusubire ku rufasoni kw'abakobwa rufasoni kw'abakobwa murabona yuko hano abakobwa benshi usanga bari mu nzira zitandukanye nigiki wahanura ku bakobwa mu rufasoni maze kubona abakobwa bataye muri iki gihe ico no hanura umuntu nukuge kubaho mu buryo yumva yumva bumuhesha icyubahiro umuntu akihesha icyubahiro kandi akaba umuntu atorondera kugimitsa abandi sinzi ko mu ntahura muri ubwo buryo abakobwa turafise ingeso kandi naje ndayifise vraiment yo kumva yuko nk'akarorero ndi kumwe n'umuhungu niyo kwe guprovidinga hanyuma nanje nkamikara ukiyicarira muri make ukiyicarira ariko ibyo ntago umuntu arashobora umuhungu arashobora kukureka amezi 3 ariko birageraho bikarambira bikavuna so jewe ico maze kubona kinini n'umuntu kubaho hari ico amaze yes none se uravuze ati umuhungu ashobora kukureka amezi 3 ariko muri imisi maze imisi mbona yuko hariho n'abakobwa muri imisi barongorwa ku bakobwa kwe kutavuze ati umukobwa ashobora kukureka cankwe hariho abarongorwa ku bakobwa n'icyahe impanuro wobaha cankwe wowe kuri wowe wivuga hiki I guess nuko mu mico y'iwacu ntago dusanzwe tubibona cyane ariko naje I think ngira nuko namubuze wabuze iki umukobwa cyangwa umuhungu muhava munyica tuko turaganira kugira tumenye neza n'abakora dukurikirana kugira bose arabo mwamaze kubyumva kabisa turasara avuga ati yabuze umukobwa yabuze n'umuhungu wowe uri kuraturaba wiyumvira ikigira icupuze class yarondeye namba yiwe vraiment turumva yuko ashaka umukobwa cyangwa umuhungu none se Grace tukwagije wewe kabisa urashigikira umukobwa kugenda ku mukobwa nk'uko wavuze ati warabuze bose je kweri nabishigikira cyane ntabishigikira ntago bihindura ikiri mu mutima w'umuntu niba umukobwa yumva ati arakunda umukobwa nubwo jewe no byanka niyo jewe na byanka bazobikora gusa ntibazobinyereka so kila mtu na mzigo wake kabisa okay
turiko turaganira na Grace ariko aratubwira kila mtu na muzigo wake. Yakubwiye yuko atwaza itrake ariko yavuze ati kila mtu na muzigo wake ntabwo yoguhana kuja gutwaza itrake. Ariko turamubandanya tumubaza utubazo twinshi. None se Grace wewe wiyumvira kuzogira ubukwe ryari, wifuza kuzorongorwa ryari kugira ngo uri karakora bavuga ati harageze kabisa kanangwe kumwiruka inyuma cankwe byifashe gute? Niyumvira kurongorwa ryari? Zorongorwa ryari? Well, wifuza kurongorwa ryari nk'inyuma y'imyaka ingahe? Jo kweri ntago ndiko ndiruka. Ntago ndiko ndiruka. Sinshobora kurongorwa umwaka canke umwaka uza. N'imiburiburi. Omwe imyaka 5 kandi naho nyene ntibisigura ngo ati ngo nzorongorwa. Ndashobora guhitamwo kutarongorwa kuko mboni ingo z'ubusha ni hatari just sinzi ko nzobishobora. Yeah. Ingo ntabwo ari hatari ahubwo ngira imitima ni yari hatari. Ciao. Muri iki gihe je kweri mbona well vyose kuko imitima y'abantu niyo nituma mwubaka kuno canke kuriya. So imitima ni hatari ubu abantu barahindutse, ibintu byarahindutse. So ntago ari ikintu ndi kwihutira. Ntago ari ikintu muri kwihutira. Ego kabisa mwamaze kumva wari kuradukurikirana turi kuganira na Grace akaratubwira ukuntu yiyumvamwo ibintu n'ibindi ariko aravuga yuko azorongorwa. Rero uri kuramuraba ugende akariro na fire kubera inyuma y'imyaka 5 ni havuga ati cyangwa irenga ni havuga yuko ari hadoshobora kuyumvira kurongorwa. Ariko niba na uwo impanuro nkazumviriza kuko ubu ewe nakubwira ati nimba wifuza kurongorwa none umunsi urarugiye kubera urageze. Umaze gukwiza imyaka 20 na urageze kuko urazi hariye wacu mu gihugu imyaka 18 baraterura 16 ahubwo no baraterura. Ufise 20 na rero utegereza kugira uzogere uvyare umwana kugira ngo adoshike na secondaire ashobora kugira nte ugihari ugikomeye azogire na hakora akazi ashobora kugira nte kugufasha. None ndondereraga none nka ndiko ndakurondera hano kuri Kwiza 90 TV ariko aradukurikirana bamaze kuvuga ati Grace hariya ndabona ni gicomi kabisa ni demo nziza kabisa bazogira nte barazorondera namba yawe. None wifuza bangahe? Umwe canke babiri? Abana? Abagabo canke afya? Ariko kweri numwe sinzi ko nzomushobora. Ariko muri iki gihe abakobwa muri iyi minsi muradaboringa kabisa basanga ufise umwe ngaha undi muri ya state. Wowe muri state yahe kana? Je ntabwo murabona kabisa. Abakobwa bashi tuvugishije kuri vraiment baradaboringa usanga afise umushere hariya undi hariya. Iri cyubahano ya vraiment kuko ndumva nawe wa umwe nta buzoshobora. Jo kweri biragoye gutunga benshi. Abagabo bari demanding bameze nk'abana. So basaba byinshi, basaba umwanya, basaba things, bagasaba basaba byinshi bakagira inda ndende. Je kweri bagira inda ndende gute? N'abakobwa bafite inda ndende kuko usanga nyene bariko barajya barakeneye ivyo kwambara, barakeneye ibintu byinshi, bafite inda ndende gute bajya byinshi. Ikintu uzenye c'amadolari 60 bibiri byose wenyene nukuri pe. Okay, murabandanya gukurikirana Kwiza 90 TV. Tubibutse yuko ikiganiro arico ugwaruka bariko baraganira kugira twumve twamaze kumva Grace byakora, twamaze kumva na bimwe azokora mu buzima muri kazoza. Eka nawe uri kuradukurikirana amaze kumva yuko atari mu myaka 5 Grace ntazoshobora kuja kurongorwa kandi aravuga yuko akiri kwisoko. Eka tugeze kumwisha wa kino kiganiro ariko tutarashika kumwisha tumusabe Grace kabisa agire icyo ashikirije abakobwa bagenzi biwe ugwaruka
kuri Kwiza 90 TV kugira ngo nabo bagire ico bungutse kuva kwa Grace kariyo. Asha jewe kweri ico novuga ubu muri iyi minsi ndaronka pressure nyinshi umuntu wese ni Grace ujyari, so all I can say niba uri umusingo ukaba ata plans ufise zo kurongorwa canke zo kubyara ukaba ukeneye a homie to have your back, I am right here. I'm not going anywhere anytime soon, so yeah, ntimwemerere ko baba pressuringa. Yeah, just be yourself, take your time, ukore ibyo ubona wewe bikwiye mu buzima bwawe, kuko at the end of the day bajya bakosha ntibazobigufashamwo niyo byatangura kukubabana. So yeah, nico novuga, sinzi nawe ico wovuga cyo wompanura nkanje uko mbona, niba uvuga ati Grace wenda ndabona warabuze isoko kubera ibi nibi cyangwa sizi nizi ko ndakubona. Aya soko novuga, ariko kila muntu nababwiye ni choice. Gusa icyo novuga yuko ugaruka muri iki gihe turi mu buzima bugoye, kurondera cash, gusavinga, urazi ko tujya cyane cyo kukenera byinshi, savinga kugira ngo ni warushikamwo uzogira icyo bifashije, kandi urondera akazi keza nkuko nawe bakarose. Driving itake amawiriza ngahe 18 ni imodoka y'amapine 18, urumva ni urumodoka rurerure cyane, muri make bagwita i-truck niyo Grace driving. Hanyuma iyo truck ari ya drivinga, ubwo namwe ndibaza yuko ntimugire ubwoba ngo nukuri umukobwa na Grace arayishobora. Oya, ariko ntago nshaka guca umuntu numwe intege. Of course it's a great ni nakazi keza ko gukora niba uri muri bajya bari gukorera amadolari 8 ukaba ushaka gukora something else with your life. It's rewarding. Mugabo ntupape noco genda wiruka ngo Grace ni yari. It's not easy, ntago vyoroshe. You gonna get lonely, nakazi umuntu akora wenyene, nakazi gusaba kugenda hariya na hariya. So no, be open. Uri umuntu ari ready to work hard, you can do it. Mugabo uri umuntu ari lazy, bitokora tuchazingora. Ago kabisa twamaze kuvyumva. Grace niwe ariko radushize iganiro tubwira yuko gutwaza track ntabwo byoroshe, ariko kari boring, ariko kakapenga i big check. Turashimira Grace yashoboye kubana natwe kuri Kwiza 90 TV. Twizere yuko twongera kuguhamagara gushika uzava muri Kentucky ukaza hano kuri Kwiza 90 TV. It'll be my pleasure namwe nukuza gutembera iwacu. Kabisa tuzohashika, turatembera tukagenda muri Texas, turagenda muri Ohio, turagenda hano henshi, ariko turizera kuzoshika muri Kentucky soon. Turagushimira wewe wari kurakurikirana Kwiza 90 TV. Umutumire kuno munsi yari Grace, yamaze kumva bike mwaza kumva bike y'ivyiwe, mwamaze kumva ibyo akora. Twizere yuko nubwo twabishize muri jokes cyane wagiye utora kamwe. Umutumire yari Grace, tumuhe ashobore kwasezera hanyuma twugare kino kiganiro. Sawa, murakoze cyane, ndabakunda mwese. Mwamaze kumva yuko Grace abakunda mwese. Twizere yuko mwese mufite mugururiwe imiryango kuri Grace. Karibu turashimira babashe kugira share na subscribe kuri channel yacu. Twizere yuko ubandanya kuba natwe mu bigama byacu. Tukifurize umunsi mwiza, eka n'ijoro ryiza aho herereye. Nakabaye.